Bibe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aragarukako cane irya nino ga mu gihugu c'u Burundi kuri iri genekerezo rya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Kaze mu yagezweko ariko aragarukwako cane amakuru agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kubabwira ko hari ibintu byinshi biriko biravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone turaza kubabwira inkuru iriko iravugwa ku kugene abakenguza amateka bumiwe basanze umushikiranganje Edouard Bizimana yemanga ko leta ikorana n'abadandaza abantu. Le ministère des Affaires étrangères imaze kubona yuko hariho amasezerano yagiraniye n'igihugu, hanyuma ikabona ko mwishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano hariho ibintu bisa na trafic traite des êtres humains, mukagishira muri réponse. Nibaza ko natwe mwaduteze umutego. Turaza kubigarukaho uwo ni Gervas Ndirakobuca aho yavuga yuko ivyo bintu ari akamaramaza. Turaza kubabwira vyinshi biriko biragarukwako cane kuri ibi bijanye n'urudandazwa rw'abantu, aho bamwe bavuze yuko abakora urwo rudandazwa rw'abantu nga mu gihugu c'u Burundi ngari ibihangange bikomeye cane, kandi ngo abategetsi bose barabizi ko hari abategetsi bakomeye cane nga mu gihugu c'u Burundi bindakorwako no mu gihe baba bakoze ibintu bitabereye maze bigashirwa kuri leta. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi vyavuzwe n'umushikiranganje Edouard Bizimana kuri ico ngicyo gukomakoma inyungu z'ibihangange vyama vyagoye nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko twumvirize na Gervas Ndirakobuca ukugene nyine yasiguye uko yumva ivyo bintu biteye amakenga. Muri ano makuru rero turaza kugaruka kuri ivyo vyose. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku makuru ariko aravugwa n'urupfu rubabaje, n'urupfu ruteye agahinda rw'umutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira urupfu rwa Jean Baptiste Bigirimana. Turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa cane, aho Jean Baptiste Bigirimana yaba mu Kanyosha quartier ya Masama ya gatanu mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Turaza kubabwira kuri uru rupfu, aho bivugwa yuko urupfu yapfuye ari urupfu ruteye ubwoba. Turaza kubabwira ni bande bishe umutegetsi Jean Baptiste Bigirimana, vyoba vyaraturutse hehe. Muri ano makuru byose turagenda turabigaruka ko twabiguteguriye. Muri makuru kandi si ivyo gusa, turaza kubabwira ko Faustin Ndikumana yasubiye kwifatira leta ya President Evariste Ndayishimiye mu gahanga, aho atumva ukugene CNDD FDD imaze imyaka 20 ku butegetsi ngariko atana kimwe yigeze ikora kiboneka yuko ari iterambere ry'igihugu, aho yanagirije leta ya President Evariste Ndayishimiye imaze imyaka 5 irongoye igihugu ko nayo nyine ataco yigeze imarira abarundi, aho yishimikije ivyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ko ibintu byose abarundi babona vyigeze binakorwa ku ntwaro za kera vyakozwe ku ntwaro ya Bagaza, aho ku ntwaro ya Bagaza yubatse ibintu byinshi cane, ariko nanone akibaza ukugene leta zagiye zikurikiraho atana kimwe kiboneka kigaragara zavuga yuko zegeze zirakora, haba mu bikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri ano makuru rero tuza kubabwira ivyo Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme yahejeje gushira ahabona. Si ivyo gusa kandi muri ano makuru turaza no kubabwira ibindi byinshi biriko biravugwa cane irya nino. Nimba utarafyonda kuri s'abonner canke se subscribe wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi. Shiramatsiko TV nimbonesha kuri mwe rudende ibageza ko amakuru aba yizewe aba ari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, mu mutekano, muri politike, mu bijyanye n'agateka kazina muntu, intwari ibereye ndetse n'ibindi byose mwanyigejwe
muya biriko biragaruka ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gutangura ano makuru mwari mwumvirije umukenguzamateka Gervas Ndirakobuca aho yumiwe ku kugene hari urudandazwa rukorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi rugakorwa rw'abantu ariko nanone ugasanga leta yigumiye mu gacerere. Banze mwumvirize Gervas Ndirakobuca dukomeze n'ivyo yashize ahabona byose. Umutego waduteza umutego kuko iyo nyishu ntiyategerezwa kuva mu bushikiranganji bw'imigenderanire. Ubushikiranganji bw'imigenderanire aho bwumvise ikintu gisa n'ico buca buciruka gucika gikosowe. Yakuba mushikiranganji umuntu iyo response yayanditse ntabwo ari umudiplomate. Uramuraba neza ntabwo ari umudiplomate. Ko biragoye ari ijambo ridashobora kuva nawe wari umuhinga wo mu mushikiranganji bw'imigenderanire, ari ijambo ridashobora kumusohokamo, nk'uko abishikirije rero mwabonye hari ibisa n'ivyo. None abatanga amanota bo baca bavuga ngo ati nabo nyene barabibonye nahubwo nabo nyene baravyemeza bica bibingorana. Ni ukuvuga yuko y'amasezerano aca ahindura isura duca tugenda muri trafic des êtres humains. Mvaho n'ingorane burya ngira ngo tudahendanye ngira ngo namwe murazi biba muri kino gihugu cacu. Aya mashirahamwe atwara abantu mu abakozi ni ikibazo cyatugoye gose kuko beneyo ese abantu banciye ngaho ngira ngo murakwiye kubimenya. Gervas Ndirakobuca ubwo yari mu nama nkenguzamateka murumvirije n'ivyo mushikiranganje Edouard Bizimana ashikirije ku bijanye n'abo bantu bafite amashirahamwe arungika abantu mu bihugu vy'Abarabu, aho urwo rudandazwa rw'abantu nyine ngo abarukora ari indakorwa ko ngo tudahendanye ibiba muri kino gihugu mwese murabizi. Amashirahamwe agurisha abantu sayabanciye ngaho. Mushikiranganje Edouard Bizimana ico yasubije kuri icyo kibazo cyari kiko kirabazwa nivyo ibiba muri kino gihugu. Twese turabizi abanyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo barazwi, abagize ikigega cy'igihugu icabo barazwi, abaterura amafaranga muri BRB babesha ngo bagiye kuzana igitoro barazwi. Ibi aha abiba amatongo mu gihugu cose barazwi, abambara muri yaridi ku munsi barazwi, abanka ko ubutungane bukora barazwi, abapfunze muganga Christophe Sahabu kugira ngo bamunyage Kira Hospital barazwi, abapfunze Sandra Muhoza inzirakarengane n'izindi bose barazwi, abanka ko abajejwe n'ubutungane be n'abahejeje umunyororo barekurwa barazwi ngaha mu gihugu c'u Burundi, abagurisha abasoda b'u Burundi muri RDC barazwi, abiba ubutare bw'igihugu bakabugira ubwabo barazwi, abivye amatora barazwi, abapfukamye igihugu mu nda barazwi. Inama nkenguzamateka irabizi, inama nshingamateka irabizi, abasoda barazi, ubutungane burazwi, ababwishe twese turabazi nivyo sibaciye ngaho. Nkuko umushikiranganje Edouard Bizimana yashikirije ku kibazo cyari kiriko kirabazwa n'umukenguzamateka
Gervase Ndirakobuca. Abakenguzamateka nyine barumiwe basanze umushikiranganje Edouard Bizimana yemanga ko leta ikorana n'abadandaza abantu. Edouard Bizimana ivyo yavuze bisa nkaho bitanejeje bamwe mu bategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi abakora nyine ivyo bikorwa byose bigayitse. Hari kuwa 13 z'ukwezi kwa mbere mu 2026 aho umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yatumwe ko kwishura ibibazo by'abakenguzamateka niho bumirwa basanze mu nyishu yatanze harimo ko mu bibazo abakenyezi barungikwa muri Arabia Saudite bagira harimwo ibisa n'urudandazo rw'abantu. Abakenguzamateka Sabine Ntakarutimana na General Generose Ngendanganya barakoze kuri ico kintu. Mukuru w'inama nkenguzamateka Gervase Ndirakobuca we yavuze ko yumiwe abona ko leta yemanga ko ikora ikintu nk'ico. Abakenguzamateka barabajije ibindi bibazo bijanye n'amagorwa y'abakenyezi barungikwa mu bihugu vy'Abarabu, bimwe tuzobigarukako. Bene amashirahamwe akora ivyo bintu sibanciye ngaho. Mu nyishu yiwe Edouard Bizimana yaravuze ikintu gikomeye cane, yashize ahabona ingene iryo bara rikorwa n'amashirahamwe y'ibihangange mu Burundi. Yagize ati tudahengamye namwe murabazi kumva yuko umenga lo ministère porte toute la responsabilité mu gihugu c'u Burundi mwese murabizi. Abakora ivyo byose murabazi rwose ntimwaturenganya kumva yuko umenga lo ministère hanyuma kumva yuko umenga lo ministère porte toute la responsabilité nibaza ko quelque part hariho kuturengera karimbi. I'm sorry kuko ivyo dukora ivyo twabonye nk'iyi ntuzeye sont des constatations twabonye natwe, kandi ubu naho twaba dufite umu ambassadeur ari quelque part biragora kumenya umurundi wese yagiye hariya kuko ntamubwira ko agiye. Natwe ntitubimenya, bimwe tubimenya kubera izo ngorane zabaye, kandi ntimubaze yuko ibi bidakorwa. Twarabibonye kandi turiko turagira des actions. La suspension des agences zagize amakosa, iyo ni option tufise, kandi imwe yarabaye suspended kubera amakosa yagize. Edouard Bizimana aremanga ko ivyo byose ko rwose nubwo bikorwa ababikora bazwi, kandi ko ari amashirahamwe bihangange by'indakorwa, ko aho nyine avuga yuko abo bose bajyanwa mu rudandazwa rw'abantu leta gitigera ibimenyesha umushikiranganje w'imigenderanire, ahubwo ko abimenya uko amakosa nk'ayo yo guhohotera abo bakenyezi abayeho. Ivyo byose rero bikaba bitera impungenge abashinga amateka ndetse n'abakenguzamateka, kuko ugene hari ibihanganye ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo abarinda korwa ko kugeza naho abantu bagurishwa, ariko leta ntigire ico iyo bikora ko bivanye nuko ubangamiye inyungu z'ibihanganye ngaha mu gihugu c'u Burundi wese afca yibonera ko. Reka tuve kuri iyo nkuru twigarukire kuri ya nkuru y'igipfungu mu rupfu rwa Jean Baptiste Bigirimana. Ubwo twari twabikubwiye mu ntango, yitwa Jean Baptiste Bigirimana, yoba mu Kanyosha quartier Masama ya gatanu mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Yari umukozi w'ishiramwe Senape kuva igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa mbere mu 2026 yari yabuzwe irengero, hanyuma mu ndwi iheze aboneka mu bitaro Ingozi. Kuwa gatandatu uheze ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa mbere mu 2026 yitavye Imana mu bitaro Ingozi. Igipfungu ni cyinshi cane ku vyamushikiye. Yageze gute aho Ingozi? Yagwaye iki? Kubera iki? Byahishijwe abari bamwitwararitse. Iburwa irengero rya Jean Baptiste Bigirimana, abiwe bamuherutse igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa mbere mu 2026 isaha 8 z'umurango avuye muhira, avuga ko agiye guhura n'abo bakorana ngo baje kuraba uwundi bakorana
yari mu ngorane. Jean Baptiste Bigirimana ntiyigeze ashika muri ville aho yari guhurira na bagenzi we. Biboneka ko yoba yaranyurujwe mu gihe yari agiye gufata bisi imujana muri ville. Kuva icyo gihe ntawasubiriye kumukubita ijisho. Abaryango bararondeje baranarungika ubutumwa mu magrupe ya WhatsApp barabura. Mu ndwi iheze niho amakuru yahinduka. Kuva kuwa kane umukenyezi wa Jean Baptiste Bigirimana yoba yahumuriza abamurondera ko umugabo wiwe ari Ingozi, mu nyuma anababwira ko ari mu bitaro aho Ingozi. Kuwa gatandatu mw'ijoro umukenyezi yahavuye amenyesha abandi ko aronse telefoni ko umushingantahe wiwe yitavye Imana mu bitaro Ingozi. Amakuru dufise avuga ko yapfiriye muri Polyclinique Musenyeri Joseph Jerime Martin vy'Ingozi. Bitegekanijwe ko umuhisi Jean Baptiste Bigirimana azoshingurwa kuwa gatanu igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026 mw'itongo ry'abapfuye ku Mpanda Bujumbura. Amatati mu muryango. Abagenzi ba Jean Baptiste Bigirimana bavuga ko urupfu rwiwe rurimwo igipfungu cyinshi, ntibitahurika ingene baherutse havugwa ko yabuzwe irengero ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026, hanyuma bakumva mu ndwi iheze ngo ari mu bitaro Ingozi. Haciye akanya gato bakumva yapfuye. Bifuza kumenya ingene yashitse aho Ingozi n'ico yagwaye, yoba yaranyurujwe hama agahohoterwa. Abo bagenzi bavuga ko badatahura inyifato y'umukenyezi wa Jean Baptiste Bigirimana. Bongera koko hari hasanzwe ko amatati mu muryango. Bavuga ko Jean Baptiste atari yarashoboye kuronka abana mu rugo, ariko ko hari babiri yavyaye ku wundi mukenyezi. Bavuga ko Jean Baptiste yaheruka kugura pariseri mu Kinyegero ayandika kuri babana, yamara uwo bubakanye ahavara bimenya. Ivyo vyarateje icuka kibi. None ivyo vyotuma aca anyuruzwa. Birakenewe ko hakorwa amatohoza akwiye, hakamenyekana ivyashikiye umuhisi Jean Baptiste Bigirimana ivyo ari vyo. Wogera umuco ku vyashikiye Jean Baptiste Bigirimana kuva aburwa irengero ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026 kugeza amenyekanye ko yapfiriye mu bitaro Ingozi. Yo twandikira inbox canke kuri WhatsApp ya Ndondeza kamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 905. Turahojeje umuryango wabuze. Imana iwuhe kubaho ndetse no gukomera muri bino bihe bitoroshe. Tuve kuri iyo nkuru y'urupfu rubabaje rwa Jean Baptiste Bigirimana tugaruke ku vyaje gushirwa ahabona n'umukuru w'ishiramwe Pareseme Faustin Ndikumana. Twarashimiye ingene umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD yemanze ko uwahoze arongoye igihugu Jean Baptiste Bagaza yubatse ibintu bigaragara mu gihe indongozi z'ubu womengo ntaco ziriko ziragirira igihugu. Urongoye ishiramwe Pareseme Faustin Ndikumana yabishikirije kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026. Faustin Ndikumana avuga ko mu myaka 10 uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Jean Baptiste Bagaza yubatse ibintu bitandukanye nk'amahinguriro, ingomero z'umuyagankuba, amazi meza, inyubakwa za leta, guteza imbere uburimyi no kugwanya ba kaboko. Akabona ko abarongoye igihugu batangiye kubona ko ataco bariko barafasha biboneka. Aha agira ati biriko vyibonekeza ubuho igihugu kimara imyaka 5 kidashobora kuronka ibitoro bikwiye mu gihugu, ukutaronsa umwavu abarimye kandi barawurihiye, ariko bakaguma bakwa ayandi mafaranga
abagurisha ibigori n'ikawa ntibahembe, iduga ry'ibiciro, urwaruka n'abakozi ba leta bahitamo kugenda hanze batagaruka ni akamaramaza. Uwo arongoye Pariseme ashikiriza ko hari n'ingingo zifatwa nk'uko umengo ni ugushaka kuruhisha abarundi babibona, atanga akarorero aho bishika bene imodoka zitondeye igitoro bakakwa imparati, agasanga leta guhana abaguma banyonyeza amatungo y'igihugu, atakuvuga ko hari abantu badakorwa ko kandi amategeko ahari. Niwe nibihe bikorwa by'iterambere byaranguwe muri kahise ubona bikwiye gufatirwa ko akarorero muri no misi. Leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye bisa nkaho nyine Faustin Ndikumana ariko arayinenga bimwe biboneka ko ataco nayo yigeze ikora, nkuko Reveriyano Ndikuriyo nawe yavuze ko ku bwa leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye atana kimwe abona ko cyegeze kirangurwa, avuga yuko abategetsi bakagombye kwikubita agashi bakagira ico bakoze. Uyo nawe Reveriyano Ndikuriyo iherutse gutora asubira kurongora umugambwe CNDD-FDD bisa nkaho yanenze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye maze imyaka 5 ariko bikaboneka yuko atana kimwe yigeze akorera igihugu cy'u Burundi, uwo adahengeshanya no kwerekana yuko ashaka kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 ariko nanone ibirimwo impari zikomeye cyane hagati y'abarongoye CNDD-FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone tugatangazwa n'ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ari abategetsi bananiza ingingo ziwe, aho hariko haribazwa nimba koko abo babandanya bavuga yuko leta yiwe yananiwe baba bazinaniza kugira ngo abarundi bamuveko maze bashake uyundi arongora igihugu canke bashigikira uyundi mukandida watangwa na CNDD-FDD. Birakomeye cyane n'intambara iriko irarwanirwa mw'imbere mu gihugu mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Mu kandi kanya baza no kubabwira ibindi bishasha biriko biravugwa cyane, ntimuze kuja kure. Bibe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.